umuntu yakomeretse ntashobora kugira urugo rwiza, naho urwo rugo rwaba rutahamwe amahera, rugatanga amahera muri banki mondiale yose, urwo rugo rugatahamwe imodoka nziza zibaho zose, urwo rugo rugatahamwe bya bintu byiza umuntu ashobora kwifuza mu isi. Umuntu yarakomeretse ibyo bintu bimuhindukirira nk'ibikoresho ahubwo byo gukomereka birenze. Hari ubwoko butanu bw'ibikomere. Hari ibikomere Shalom shalom bakunzi bacu mudukurikirana kwimbonesha kure ariyo Holy Canaan TV. Turashimiye ukuntu mubana natwe mu butumwa tubashitsa ko nkuko mubona muri kuri ekra za telefone zanyu canke televiziyo zanyu, dufise umushitsi hariya. Twagiye tumuramutse tumuhe kaze yidondore abadukurikiye. Ego murakoze cyane bakunzi ba televiziyo Holy Canaan TV, turabaramukije amahoro y'Imana. Mazina yanje ni Atanazi Ngendakuriyo, nanonosoye ibijanye n'inyifato, nk'abasanzwe no kwita bava bingora kuvuga mu Kirundi mugabo nsanzwe mfasha abantu batandukanye bagendana n'ibikomere vya kahise. Ndi umukozi w'Imana, nk'abasanzwe ndi muri Coro Pastorale mu ishengero. Mugabo cyane cyane umuhamagaro wanje ni ugukorera kuri cya gihemba bita umushaha, aho iyo bavuga ngo umuntu yarakomeretse aho umuntu akomereka. Mbere ko tubandaye twagiye tubasabe mufata kanya musengero n'umwe tugiye kumarana. Uhoraho Mana nziza, wewe uvyagiye ahera mu ijuru, turaguhaye icubahiro. Uri Alpha kandi uri Omega, uri intango uri n'iherezo. Ndagushimiye Mana ku munsi umwe wafashe ingingo uravuga ngo reka tureme umuntu kandi ameze nkatwe. Waturemye mu ishusho yawe, nico gituma watanze umwana wawe w'ikinege ku musaraba. None Mana, umwanya tugiye kumara hano kuri televiziyo, ndagushimiye ko ari umuntu yari afise umutima wakomeretse giye gukira. Ndagushimiye ko hari warihebuye agiye kuremeshwa. Ndagushimiye ko ibirengeye kizima ko hari yaracitse intege yongewe inkomezi ku bwa kino kiganiro. Sengeye umwanya wose tugiye kumara hano, tugirire neza abatwumva bari mu mpande zine z'isi, ubagirire neza. Mwami Yesu Kristo, umuntu wese aza kumviza kino kiganiro umuhindura amateka y'ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umukozi w'Imana kandi muganga w'imishaha, tubahaye kazi. Murakoze cyane. Tugiye kuganira ku uyu mutwe w'ijambo uvuga ngo mbega umuntu yakomeretse ashobora kugira kubaka urugo rwiwe neza. Mbega nibiki biranga umuntu yakomeretse mu rugo, mbega nizihe nyifato zimuranga? Murakoze cyane ku kibazo. Imbere yo kuja kuri iyo nyishu ndagomba kubabwira ngo iyo umuntu bavuga ngo yarakomeretse, mbega akomereka hehe? Ko ndazi yuko iyo abantu bako baravuga ngo umushaha bishobora kubagora kumenya aho tumbereye. Umushaha ni urugingo rumwe rw'umubiri mugabo rukomeye, ariko no kwita nka moteri, kujya kuri moteri y'imodoka. Umushaha rero uri ahantu mu mutwe, ahantu Imana yawubitse mu kantu kagasaho, mu gifaransa bita grande pineale, niho umushaha uri. Iyo bavuga rero ngo umuntu yarakomeretse, nako kantu gakomereka, kandi rero iyo kakomeretse karaheza kagatuma n'ibihimba by'umubiri bimwe bimwe bidakora neza. Ibyo bita mu rurimi rw'igishitsi psychosomatisation. Psychosomatisation ni ibintu umuntu ashaka kubwira ijambo ugaca wumva apetiragiye. Ni ibintu umuntu ashobora kukubwira ijambo ukumva utanguye kujugumira umubiri wose, byaciye mu matwi bice bigenda muri ka gahimba bita umushaha, kagaheza dukoresheje ya mvugo ngereranyo kagakomereka. Iyo rero kamaze gukomereka bikaba inshuro nyinshi, umuntu araheza rero bigaca bigaragarira mu nyifato. Umuntu yahora atwenga agahinduka mujinya, umuntu yahora avuga neza akavuga nabi, umuntu yahora aja mu manza akazireka, umuntu yahora akunda guteramira abandi akunda kwiteramana wenyene, umuntu yahora ari kanyamuneza agatanga kugenda arivugana mu ibarabara avuga wenyene. Nibi ntambuko zo gukomereka zerekana ingene umuntu atangura gukomereka.
rero umuntu agatangura kugira inyifato itandukanye nuko yari yifata, ugasanga umuravye niba yari umuntu w'umutezi w'inkuru ugasanga asigaye ahotse, niba ari umuntu yaravyibushe akonda. Ariko turaza kurabira hamwe ibikomere bashobora gutuma uvyibuha, kuko iyo abantu cyane cyane mu mico yayo iwacu iyo umuntu avyibushe bava ngo caraciyemwo, ariko ibikomere bashobora kuvyibusha kuko umubiri ufise ingene ukozwe gutandukanye. Iyo umuntu yakomeretse umubiri washaka kumutwara mukonda ndenzarugero canke mu kuvyibuha ndenzarugero. Rero ibikomere nkuko mwabivuze, tugiye ku kibazo mwabajije, ibikomere umuntu yakomeretse ntashobora kugira urugo rwiza, naho urwo rugo rwoba rutahamwe amahera, rugatanga amahera muri banki mondiale yose, urwo rugo rugatahamwo imodoka nziza zibaho zose, urwo rugo rugatahamwe bya bintu vyiza umuntu ashobora kwifuza mu isi. Umuntu yarakomeretse ivyo bintu bimuhindukirira nk'ibikoresho ahubwo byo gukomereka birenze. Bisigura iki rero? Ububi bw'ibikomere butuma ingo zihagarara nabi. Kubera iki? Ko kenshi tuvuka ku bantu bakomeretse, tugasha tuvuka dufise amazina y'ibikomere, hama ugasanga umuntu yarakomeretse agiye kuresha uwakomeretse, hama tugasha tugenda tukabaririmbira za ndirimbo za nkangara kuri mariage. Mpora nkunda kubibwira abantu iyo ndiko ndavuga ibikomere, iyo abantu babiri bakomeretse bakabana bameze nk'abantu babiri bagiye mu bitaro batagira umugwaza. Nukuvuga ngo iyo bashitseyo murabona umuntu ari kwa muganga ari muri serumu atagira umugwaza, arakenera amazi ntaronka uyamuha, arakenera gufungura ntaronka umufungurira. Nuko mu ngo z'abantu bakomeretse zimeze, kuko muri fiançailles bariyorobeka, ugasanga ari nk'umwigeme bakiri muri fiançailles atelefone mu fiancé we ati sheri wanje nagomba ndukire amanite y'igihumbi, akamuhereza amanite y'ibihumbi 10, akibaza ngo bizokwama bigenda uko, kuko ibikomere bashobora kwinyegeza mu kiringo kanaka, ariko iyo bicitse mu rugo birateba bigasohoka. Usanga rero iyo bageze mu rugo vya bikomere bica biheza bigasokoroka. Bimaze gusokoroka rero abantu baca bagirana, baca batangura gushwana, ibintu byahora bibahuza bigahinduka ibibatandukanye. Niba bahora bataba bakaganira umwe agataha uwundi yasinziriye, niba bahora basohokana umwe agatangura kwisohokana, niba hariho ibyo mu rugo bahora batunganya bagatangura kubitana kw'ibirake, niba rukurira abana bagatana kw'ibirake. Ikintu ca mbere rero gipfuye cyane ku isi n'urugo rwishwe n'ibikomere. Rero tugiye mu majambo avunaguye, hari ubwoko butanu bw'ibikomere. Hari igikomere bita cugutabwa, nk'ibi bishika ku bana bavuka ku bavyeyi ku nda zitifujwe, ugasanga umwana avutse ari umukobwa bashaka umuhungu, cyangwa ugasanga umwana avutse ari umuhungu bashaka umukobwa, cyangwa ugasanga abantu bari bakiri muri batarubakana bakavyara umwana batari bamwiteze. Uyo mwana rero akurana igikomere cy'ugutabwa, kandi yakuze niho havamwo babana bagira inyifato zo kwitwara nk'abahungu n'abakobwa, no kwitwara nk'abakobwa kandi ari abahungu. Kuko umuntu aragutse uca usanga wa mwana yakuze agomba kwitwara nka ca gitsina bashaka kitabonetse. Abantu ntibabizi ko bishobora guca biza, kandi nagomba kubabwira mwe muri ko murankurikirana, umwana arakomerekera mu nda. Iyo abavyeyi bagwana umwana ari mu nda bavyara umwana sinda. Kimenyetso uzobona umwana batangura gutuma ko kwishuri ko agwana n'abandi bana akiri muri amashuri yibanze. Uzosanga ari akana kari muhira kamena ibintu kari britare. Kubera iki? Igihe abavyeyi bagwana mu nda yaravyumva. Rero navuze komere cyo gutabwa kirashaka gutuma urugo rugenda nabi, kuko iyo umuntu yatawe yamafise ikimenyetso cyo kwisuzugura, akoze ibintu akavuga ngo naka atamfashije ntabyo nshobora, ugasanga mu rugo ari akagaciro wonyine ataho kamwatse. Hama ikomere cya kabiri igikomere, iyo ni mu gifaransa bita ngo blessure par rejet, nico cyo gutabwa. Hama ikomere cya kabiri ni igikomere cyo gusigwa abando. Uku kuntu ushobora gusiga bashaka guha nk'ubu ugafata nk'umwana nk'akarorero, abandi ukabatwara muri vacances wewe ukamugumiza muhira, we ntumenya ko wamukomerekeje mugabo wewe biramukomeretsa. Cyangwa ugasanga mu bantu bubakanye
umwe yama aja mu kabare uwundi akama aja mu mavoyaje akatwara mugenzi we ntibaheza ngo batahure yuko ico kintu camukomerekeje. Uwo muntu rero yagiriwe igikomere c'ugusigwa canke ca bando mu gifaransa agaragaza ibimenyetso bikurikira. Ni wa muntu yama afise umwikomo n'umwidodombo, ashobora kuba yariye yahaze mugabo mu kanwa kiwe ugasanga ni wa muntu avuga ngo yewe jewe naragowe, ugasanga agendera mu modoka izimvye mugabo bakubwira ngo abandi bo barahiriwe jewe isi ndayikoreye abandi bayigenderako. Aho bitereye ubwoba, ibikomere birashobora gufata icubahiro wari ufise bikakikwaka wowe ukiyita imbwa kandi abandi bakwita umugabo. Ndiko ndaca ku masonga sinovuga byose ibimenyetso mugabo ni byinshi. Igikomere kigira gatatu ni igikomere cyo kumaramazwa. Igikomere kirasenya ingo cyane kubera iki? Ugasanga umugabo umugore yakoze ikosa amuhanurira muri saro, amutukira muri saro, amutukira mu isoko, amutukira mu isengero. Bimwe byo gutanga remarque ukayihereza mu bantu babona. Bijye birashaka gusambura urugo kuko umwe mu bubakanye agirwe ico gikomere araheza agaca agira ikintu no kwita kuba nk'igitimbe. Uzokumva umuntu usanga mubwira ati mbega teratega kwanaka barasohora umwana, kuko iyo umuntu yakomeretse hariho amagi ane ameneka. Hari irigi